bakunzi ba Rwose TV ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi twivuje kuvugana ku kibazo cyo gucika imishatsi ico bivako. Twama tubona cyangwa umuntu kumva arakuyagiye imishatsi yanje isigaye icika cyangwa imishatsi yaheze, ibyo twama twayibonye. Rero haba abagabo cyangwa abagore, imishatsi ni ikintu ciza kandi ni ikintu gikundwa n'abantu benshi, ku buryo bw'uko n'umuntu iyo bishitse akayibura imishatsi yiwe kandi yayihorana bimubabaza, mbere bikanamutera n'ifune mu bandi bantu. Hamwe usanga n'abandi bagerageza kuyirondera mu bundi buryo butandukanye kuko abona biriko biramutera isoni. Sobanukirwa rero neza igituma umuntu bishika akabura imishatsi ikagendera hera kandi yayihorana. None ni igiki gitera umuntu kubura imishatsi? Biterwa n'ibintu byinshi, ariko reka tuvuge ku bintu bikuru bikuru. Icambere cyo kubura imishatsi ni ibintu by'akaronda, ni hereditaire. Mu miryango iwanyu ashobora gusanga umuryango atabantu bakunda kugira imishatsi, uzo basanga imishatsi myinshi, canke n'abantu bakunda kugira ubuhanza, ari n'abakenyezi ugasanga imishatsi yabo ni imishatsi nyene idafashe, mwaba mubibona. Ica kabiri ni ihinduka, bavuga nti gerageje kuvuga mu Kirundi, ni hindagurika ry'inkabuzo canke ico bita ngo dérèglement hormonal. Rero umuntu iyo imisemburo imwe y'umubiri wiwe iriko irahinduka, kenshi bikunda gushikira abakenyezi mu gihe cyo guca imvyaro canke inyuma yo kwibaruka canke inyuma yo gufata imiti yo gutandukanya imvyaro, birakunda kubashikira. Rero kenshi abakenyezi muri ico gihe bakagenda barabura imishatsi buke buke. Ikindi ni stress. Stress turabizi yuko ni ikintu kibangamiye abantu benshi cyane kuri ino si, mu gihugu cacu, mu kibano cacu, mu buzima bwacu. Stress rero iterwa n'ibintu bitandukanye, bimaze guterwa n'ibintu bitandukanye. Hari igihe rero usanga umuntu abaye mu bihe akagira ibibazo bikamutera stress imwe irengeje urugero, kandi dusanzwe tuzi yuko stress ari ikintu kibi ku magara yacu, birafise ico vyonona ku magara yacu, na cyane cyane ko benshi bishobora no kubonekera mu mishatsi. Mwama mubibona, umuntu ukazosanga mu gihe gito yarameze imvi, mwamuheruka canke muravye n'imyaka yo mugasanga ntibihuriranye. Rero kenshi ariko umuntu agira stress ugasanga bitumye umubiri w'uhindagurika ukuntu ukora. Iyo rero bishitse uwo muntu ugasanga hoho ava muri wa muryango ukunda kubura imishatsi, urumva biba bibaye ibindi, biba vyiyongereye. Usanga rero uwo muntu agiye arabura imishatsi, ugasanga abakenyezi sigaranye udushatsi duke dutandukanye, ikagendera hera buke buke. N'abagabo gutyo ugasanga uruhanga igendera asubira inyuma buke buke, akazotinda akagira ubuhanza. Ikindi naco bavuga gikunda kuvako ni la chimiothérapie. Ni mu gihe umuntu ariko arafata imiti. Hari imiti usanga ikaze bivanye n'ingwara ikaze nayo nyene umuntu ariko agwaye, ugasanga rero ari kuri iyo miti naho nyene umushatsi ugenda urakoroka. Mwama mubibona dutanze nk'akarorero ku bagwayi ba cancer. Abagwayi ba cancer rero kenshi iyo bari kuri rya miti yabo, kenshi imishatsi irakunda gukoroka, ariko bitavuze yuko umuntu wese ari ku miti ya cancer iyi mishatsi ikoroka, biravana. Rero ariko kandi iciza gihari, iyo kenshi uwo muntu Imana imbwira ubu ntagakira, abaganga bakamuvura agakira, iyo hejeje gufata ya miti, ya mishatsi izongera ize iragaruka buke buke. Ikindi naco ni carence alimentaire. Ni mu gihe umuntu aba afungura ibifungurwa hanini bidafitiye akamaro umubiri wiwe, ari ugufungura kugira umuntu ahage gusa. Kenshi rero ni mu gihe umuntu afise icunyunyu gike ca fer mu maraso yiwe, bita anémie, babyita mu Gifaransa anémie. Benshi bakunda kuvuga ngo umuntu yarakamye amaraso canke ngo umuntu nta maraso agira. Ivyo rero iyo umuntu afise ico cunyunyu gike ca fer mu maraso yiwe, navyo biratuma umuntu agenda arabura imishatsi buke buke. Ivyo navyo kenshi ni ibintu bikunda gushikira abakenyezi n'abigeme,
kubera yuko bakunda gutakaza ico cunyunyu mu gihe cabo c'ubutinyanka, kandi ugaca usanga kenshi no mu byo bafungura ntibazosubira kuronka ivyo batakaje muri ico gihe. Ivyo bafungura ugasanga ca cunyunyu ntikirimwo ngo bongere kugira amaraso arimo iyo fer. Icanyuma twovuga ni ubusaza. Ubusaza musanze mubizi namwe, umuntu ariko aragera mu zabukuru ntaba kimeze nk'umuntu akiri mutoya, munavyumva. Ihindagurika ry'umubiri, gukora k'umubiri kuwiwe kurahinduka, amahormone yiwe agahindagurika, bigaca bituma y'amahormone yatuma umushatsi ukura agenda aragabanuka. Rero uko agenda agabanuka niko umushatsi wiwe ugenda urahera, mwamubona babibi canke abatama ugasanga imishatsi yabo yaraheze, nkuko hariho n'abandi usanga bayifise. Ariko rero nubwo hariho abo usanga bayifise canke badatayifise, menya yuko n'ubusaza kugera mu zabukuru navyo biri mu bituma umuntu atakaza umushatsi. Iyo ngwara rero kenshi muzoyumva, ntibakunda kuyivuga hanze uko yitwa neza, mu gifaransa yitwa alopecia. Gutakaza imishatsi swati ikagenda yose canke ikagenda igipande, canke ikagenda bukebuke n'ubundi igenda agasigara ari urupara. Mwama mubibona badogasanga ari urupara uruhande rumwe, abandi bagize ubuhanza. Muri ico gihe rero uri kurabona iyo mishatsi yawe iriko iragira, byoshoboka ko witura abaganga bariho, boshobora kugutreta, boshobora kukuvura, boshobora kukugira inama y'ivyo ukora. Ntuzureke ngo umushatsi rero guherane hose, ubishoboye uze wegere abaganga bagire ico bagufasha. Murumvise rero impamvu umuntu ashobora kubura imishatsi, ko hari impamvu nyinshi zitandukanye, ariko twahisemwo kubabwiramwo iziya zikeya kuko arizo dukunda guhura navyo mu buzima. Mwakoze cyane rero kudukurikirana, ikiganiro cacu gihereye ngaha, naho utaha.